ntazoteba ko yabisezeranye natwe azoza ntazoteba azoza ntazoteba azoza ntazoteba ko yabisezeranye natwe azoza abana b'Imana vuba cyane rugiye gushira abakoreye Imana mukuri vuba cyane rugiye gutuzwa numva kamo k'amafarasi y'Imana aje kudutora numva kamo k'amafarasi y'Imana aje kudutora urugendo rw'abana b'Imana vuba cyane rugiye gushira abakoreye Imana mukuri vuba cyane rugiye kutuzwa numva kamo k'amafarasi y'Imana aje kudutora numva kamo k'amafarasi y'Imana aje kudutora hagarara mu mwanya wahawe urinde gato wihanganye uwadusezeraniye ubugingo vuba cyane araje kudutora haleluya 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 kazamwami Yesu haleluya 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 kazamwami Yesu bitangiye imbere baradukumbuye bihebuje Mose Eliya na Enoke baradukumbuye bihebuje bahora babaza Yesu abakunzi bazoshika ryari bahora babaza Yesu abakunzi
bose Eliya na Enoke baradukumbuye bihebuje, bahora babaza Yesu nk'abakunzi bazoshika ryari, bahora babaza Yesu nk'abakunzi bazoshika ryari. Hagarara mu mwanya wahawe urindire gato wihangane, uwaduse teraniye ubugingo kubaca naraje kudutora. Haleluya, 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 akazamwami Yesu. Haleluya, 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 akazamwami Yesu. Ico gihugu abize turiko turakumva ivyamye ku giti c'ubugingo, beneda tabirarungurije amakanzu tuzambikwa zaya nejeje gutunganywa, amakanzu tuzambikwa zaya nejeje gutunganywa. Ubumo bw'ico gihugu turiko turakumva ivyamye ku giti c'ubugingo, beneda tabirarungurije amakanzu tuzambikwa zaya nejeje gutunganywa, amakanzu tuzambikwa zaya nejeje gutunganywa. Hagarara mu mwanya wahawe urindire gato wihangane, uwaduse teraniye ubugingo kubaca naraje kudutora. Haleluya, 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 akazamwami Yesu. 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 Tubwire Satani nabiwe bisengero rya Kristo rihari. Tubatse ku rutare Satani nazo arishobora. Rero nawe utaririmbye tugomba turirimbire hamwe indirimbo yo mu Kirundi 215 baturirimba mu Giswahili indirimbo ya 50. Turahaye kaze abaririmba indirimbo yo ku ngoma. Amen.
tugeze umwanya wo guhana kaze duhe kaze abashitsi. Hari abashitsi twamenye bavuye hariya Sharja, abo bakaba bararindiriye gatoya ariko twakiriye abandi bashitsi. Imana yabagiriye neza kuba hagati muri twebwe, baba baje ngaha no munsi ari rya mbere canke bahora baza mugabo bari bamaze igihe bataza. Twagomba tubasabe icubahiro cyabo aho bari bahaguruke kugira ngo tubiyegereze. Turanezerwa no kwakira abashitsi. Bwana asifiwe. Amen. Tumeona wageni ambao wasikii lugha yetu. Leo tunataka tubadilishe, tutaenda tunachanga na Kiswahili. Wale wageni ambao ni mara ya kwanza kuingia hapa wameshirika nasi, wasimame tuwapokee kwa jina la Yesu Kristo. None rero n'abashitsi dufise, wageni ni hawa tunao leo. Tugomba tubiyegereze mu izina rya Yesu. Tunataka tuwapokee katika jina la Yesu Kristo. Amen. Turaharura 1, 2, 3. Kaze bene data, Imana ibahezagirane natwe iminsi yose. Amen. Kaze cyane, Yesu abahezagire. Karibu sana, Mungu awabariki. Hanyuma rero turafise abashitsi novuga bimena. Tunao wageni wa kualikwa, abashitsi badasanzwe, wageni ambao sio wa kawaida. Turafise abashitsi baje bava hariya Sharja. Tuna wageni ambao wamekuja kutoka Saja. Wahaguruka tukabiyegereza nabo. Naomba wasimame na wao tuwapokee katika jina la Yesu Kristo. Na bene data kuva hariya Sharja, Ni hawa wenzetu kutoka kule Saja. mubakaze mu izina rya Yesu. Tunawapokea katika jina la Yesu Kristo. 1, 2, 3. Kaze bene data, Imana ibahezagirane natwe iminsi yose. Amen. Abashitsi beza cyane bavuye mu rubavu rwa Yesu. Kaze muruke mu rubavu rwa Yesu. Na bene data kuva hariya Sharja, kandi nibo bahava batugaburira amajambo y'Imana. Hawa wenzetu kutoka kule Saja ndo watatulisha neno la Mungu kwa leo. Amazina yabo baraza kuyivugira, Majina yao watataja wao wenyewe, ariko iruhande yabo turafise n'abandi bashitsi. lakini pande zao tuna wengine wageni Ariko arasobanurira bava mu bindi bihugu batumva ururimi rw'Ikirundi. hawa ambao tuko tunawa translate kutoka nchi nyingine. Nabo nyene buhaguruka kugira ngo tubiyegereze tubahe ikaze y'umwihariko. Na wao tunaomba wasimame tuwapokee katika jina la Yesu Kristo. Tunawaona Na abashitsi rero mubona bahagurutse, ni hawa wageni mnaona wanasimama. bambwiye yuko baje bava mu gihugu ca Kenya. Wametuambia kama umetoka Kenya. Urumva yuko batumva ururimi rw'Ikirundi. Unasikia kama wasikii lugha ya Kirundi. Mugabo mwene data atubwiye ko ashobora kubasobanurira, Lakini kuna mtu ametuambia kwamba wata translate kugira ngo baze kumva ubutumwa bwiza. ili wasikie na wao neno la Mungu. Yesu abahezagire. Mungu awabariki. Tubahe ikaze mu izina ryande. Ya Yesu Yesu Kristo. abakorere iki? Abahezagirane natwe iminsi yose. Amen. Nuko Yesu abahezagire. Mungu awabariki. None rero tugiye gusenga Imana, Tunaenda kumwomba Mungu twumve ubutumwa bwiza. ili tusikie neno la Mungu. Amaze akanya twumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Tuna muda tukisikia neno la Mungu katika nyimbo. None rero tugiye gushishikara kumviriza ubutumwa bwiza Kwa muda huu tunaendelea na kusikia neno la Mungu mu ijambo ry'Imana. katika neno la Mungu. Muri abo bene data bavuye Sharja, Katika hao wenzetu
mwenzetu ametoka Saja. Anaanza kutangura umwene data yitwa Celeste. Kuna mmoja anaanza ataitwa Celestine. Aza guheruka uwo bagendanye. Atamalizia na mwenzake. Niwe aza kubwirwa ko akaze abaza kwa Yesu. Huyo atamalizia na kuita wanaokuja kutubu. Ariko batarahaguruka kabla hawajasimama, kaca dusaba umuntu umwe mw'ishengero abasengera Imana. Tuombe mtu mmoja katika kanisa. Reka dusabe mwalimu Zeno ashike hano. Muombe mwalimu Zeno afike amombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunalisifu na kulitukuza jina lako, maana ni jina jema, jina lenye nguvu, jina lenye uaminifu. Asante Baba kwa kutujalia kufika mahali hapa siku ya leo. Umekuwa pamoja nasi siku zote zilizopita. Wiki imepita, tumekwenda na kurudi tulipokwenda. Jehova, ukatulinda. Mungu, tunasema asante, tunatoa shukrani zetu za dhati mbele zako. Amen. Jina lako lihimidiwe Jehova. Jina lako lisifiwe. Jina lako lipewe sifa, mtakatifu wa watakatifu. Na sasa Baba, tumekusanyika mahali hapa. Tazama, tumepokeana katikati sisi kwa sisi, na tunaomba utukubalie tukupokee Baba. Tunaomba ufanye kao katikati yetu. Tunaomba Baba tukakae katika mbawa zako. Jehova Jire, tunakusihi ukanene nasi. Tumia watumishi wako ambao sasa wako tayari kusimama ili Baba kutupatia lile ambalo umewatuma. Jehova Jire, wao ni watu tu, wao ni watumishi tu, lakini wewe Bwana ndiwe wenye maneno, ndiwe mwenye maneno Bwana, ndiwe mwenye chakula kwa ajili yetu. Tunaomba watumie, tunaomba wasaidie, na sisi Bwana utakachotuamuru kukifanya tukutii Jehova. Asante Mungu wangu, tunaomba na kushukuru. Tunasema asante tena kwa kuwa unakwenda kutenda kila kazi jema ulilokusudia katikati yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tunaomba na kushukuru. Amen. Ihangana mugezi, ihanganira byose, urihanganira umusaraba, turi hafi gushika. Ihangana mugenzi, ihanganira byose, urihanganira umusaraba, turi hafi gushika. Ihangana mugenzi, urihanganira byose, urihanganira umusaraba, turi hafi gushika. Urihangana mugenzi, urihanganira byose, urihanganira umusaraba, turi hafi gushika. Ena aramaze. Ndabaramukije amahoro mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Namahoro. Nawapokea katika jina la Yesu Kristo. Namahoro. Ego naje ndamahoro, nami niko salama. Ndashimira Imana Data rugira byose. Namshukuru Mungu ko inyemereye gushika ngaha ahantu, amenikubalia kufika mahali hapa. Ideria. Yesu nashimwe. Bwana asifiwe. Kandi ndashimiye abakozi b'Imana, na ninawashukuru wasemaji ko bakadutumira, wametufikiria wakatualika. Yesu nabahezagire, Mungu awabariki, azobahaze kuramba. Yesu nashimwe. Yesu asifiwe. Rero mwumvise ko ndi mwene so, umesikia kama mimi ni mwenzenu musangiye urugendo rwo kuja mu ijuru, ambao tumechangia safari ya kwenda mbinguni. Ku mazina yanje nitwa Ntakarutimana Celeste. Kwa majina yangu naitwa Ntakarutimana Celeste. Hanyuma mwumvise aho twinjirira, umesikia muri shari. Rero twinjiye kwa majambo y'Imana muri Bibiliya. Tunataka tuangalie neno la Mungu katika Biblia. Tuje mu jambo ry'Imana ko niryo cyatuzanye. Tuangalie neno la Mungu maana ndio limetuleta. Turabe mu Migani, tutaangalia Methali. Migani 24. Methali sura ya 24 n'umurongo wa 10 mstari wa 10.
kubera dufise umwanya wihuta tuce turaba kwa sababu tuna muda ambao unaenda muri Yuda rimwe. Tufatanye muri Yuda rimwe, tutaenda na Yuda sura ya kwanza n'umurongo wa 2 mstari wa 2. Nuko turagiye gusoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo niwadendebukirwa umunsi w'ibyago inkomezi zawe zizoba zarihe. Niko Yesu nashimye. Ni ijambo ry'Imana, ni hili neno la Mungu. Imaze iminsi mutima wanje, nilikuwa nalo siku nyingi ndani ya moyo wangu. Ni jambo ry'Imana, ni neno hili numvise mutima wanje ko twosangira uno munsi. Nimehisi ndani ya moyo wangu kama tunaweza kuchangia siku ya leo. Iliko lirambira ngo niwadendebukirwa, linasema kama w'ibyago, ijapokuwa utakuwa na inkomezi zawe zizoba zarihe, nguvu zako zitakuwa ni chache. Lero mbega ibyago birabaho? Je, matatizo yapo? Ibyago birabaho? Iko birabaho kweli. Ndio vipo. Lero niwadendebukirwa ku munsi w'ibyago, wakati utakuwa na inkomezi zawe zizoba zarihe, wakati utakuwa na udhaifu, nguvu zako zitakuwa ni ndogo. Hariho rero ibidendebura abantu muri no minsi. Kuna vitu vinaleta udhaifu kwa watu kwa siku hizi. Hariho ibibazo biriko biradendebura abantu muri no minsi. Kuna matatizo yanaleta udhaifu kwa watu. Bidendebura abantu birahari. Vitu vinaleta udhaifu vipo. Hariho amarigara usanga umuntu abamwo ayadendebura abantu. Kuna vikao watu wanaingia, hivyo vinaleta udhaifu. Hari amarigara usanga imbora kimazi usanga arimo majambo apfuye aradendebura iki abantu. Kuna vikao ambavyo nakuta vina sababu, hivyo vinaleta udhaifu kwa watu. Rero birasabwa ko umuntu ahaba visi inkomezi ukazibukira aho hantu. Inatupasa mtu awepo akiwa na nguvu, aepuke mahali hapo. Izo nkomezi nisiva handi ziva mu ijuru. Nguvu hazitoke mahali pengine, ni mbinguni. Rero sasa ko wewe inakupasa wewe ayo marigara mabi uepuke hivyo vikao vibaya. Rero ibidendebura abantu birahari. Vitu vinaleta udhaifu vipo. Nizi telefone tugendana ziradendebura abantu. Hata hizi simu tunazo kwa siku ya leo zinaleta udhaifu. Mukudendebura abantu imeze gute? Kwa kuleta udhaifu inakuwaje? Harimo image mabi, sivyo? Kuna picha mbaya. Uracha mu majambo karaho gasuru gasanga ari mu bidendebura abantu. Kuna picha unaangalia, ukiangalia unakuta kuomba kumeisha. Kasanga kulimba kwaraheze. Kuimba kumeisha. Kasanga kusenga kwaraheze. Kuomba kumeisha. Unakuta uko udhaifu. Ibidendebura abantu birahari. Udhaifu uko. Kasanga usigavuga nk'abandi bose. Unakuta unaongea kama watu wengine. Uwo waradendebukiwe. Hapo unakuwa na udhaifu. Birasabwa rero kuronka inkomezi zivuye mu ijuru. Inakupasa kuwa na nguvu kutoka mbinguni. Kwa leo, uno munsi jambo ni leo neno ni hili. Nikubaza ngo ninakuuliza, niwadendebukirwa ku munsi w'ibyago kandi ko yakubwendebuka ku munsi w'ibyago. Wakati utakuwa na udhaifu, nguvu zako zitakuwa ni chache. Ni hili jambo ry'Imana. Ni hili neno la Mungu. Niwadendebukirwa ku munsi w'ibyago. Wakati utakuwa na udhaifu siku ya matatizo, nguvu zako zitakuwa ni chache. Biriho ku muntu. Matatizo yapo kwa mtu. Ibyago iyo bibaye birasaba ngusenge. Inakuomba kuomba. Ibyago bibaye birasaba ngufukame. Matatizo yakija inakupasa kugira inkomezi zawe zigume zikwiye, ili nguvu zako ziendelee kuwa nguvu. Naya majambo y'Imana. Ni haya maneno. Naya majambo turiko turumva kuri no mugoroba. Ni haya maneno tuko tunasikia siku ya leo. Turabe tuangalie umuntu amaze guhera inkomezi ibintu achasanga yabutse. Tuangalie mtu akishakuwa udhaifu, vitu ambavyo atavikosa. Tuangalie Yuda sura ya kwanza. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe kweli. Kuki bidendebura abantu birahari. Vitu vinaleta udhaifu vipo. Abantu biriho. Vitu vinaleta udhaifu kwa watu vipo. Yuda rimwe. Yuda sura ya kwanza. Umurongo wa 2. Turasoma umurongo wa 2 turasoma izina rya Yesu. Mstari wa 2.
haravuga ngo imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwebwe. Yesu nashimwe. Amen. Iyo umuntu amaze guhera inkomezi, Mtu akishakuwa dhaifu usanga imbabazi zaramuvuyemo. unakuta hana huruma. Umuntu amaze guhera inkomezi usanga urukundo rwaramuvuyemo. Mtu akishakuwa dhaifu anakosa hata Umuntu amaze upendo. kudendebukirwa usanga urukundo rwaramuvuyemo. Mtu akishakuwa dhaifu anakosa upendo. Imana charandika. Yuda akasema, Aravuga ngo imbabazi anasema n'amahoro n'urukundo bigwire muri twebwe. huruma Yes, na upendo viwe vingi katika sisi. Uno munsi urukundo rwarabuze. Leo upendo Uno munsi umekosa. urukundo ni rukeye. Leo upendo ni Uno munsi mchache. urukundo rwaheze. Leo upendo Uno munsi umeisha. urukundo rwamaze gushira mu bantu. Leo upendo umeisha katika Urukundo watu. rwamaze gushira mu bantu. Leo upendo umeisha katika watu. Kandi bamwe babinyemeza. Na ninasikia Roho Yesu ananiambia. Bwana Yesu asifiwe. Muri umugabane dutuyemo Hapa tunapoishi biriko biraba. Kwa hivi vitu Kandi vinavyokuwa bisunze tubonesha amaso. tukiangalia na Usanga macho, umuntu yituye mwene wakavuga ati nagomba zunduze mu gihugu cha Dubai. Siko kahera. unaweza kumwambia mtu naomba unisaidie Leo kuba nifike hapa. inkomezi zaheze Kwa sababu akacamubesha nguvu zimeisha. inkomezi zo mu ijuru ntazagifise. Anamdanganya kwa sababu nguvu za kutoka mbinguni hana. Akacamuhenda imbabazi zashize muri we. Na akamdanganya kwa sababu huruma imeisha katika yeye. Akamdhuru. Iri jambo ry'Imana ariko rirambwira nawe ariko rakubwira. Ni hili neno la Mungu linaniambia na wewe ninakwambia. N'urukundo bigwire muri twebwe. Huruma na upendo na amani viwe vingi katika sisi. Ririko rirambaza. Linaniuliza. Nawe ririko rirakubaza. Na wewe Urukundo linaniuliza. ruracyari muri wewe. Upendo bado upo. Bajya abantu muriko muraganira kuri igikorwa cyo kubaza muri kino gihugu. Uri gukoresha urukundo ruvuye mu ijuru. Wale watu mnaoongea katika nafasi ya kuwaleta hapa. Mnaongea katika upendo. Hili jambo jema. Ni hili neno linaniambia. Wewe umeze gute? Kwako vikoje? Nawe kwiyumvira. Imbabazi ziracyari muri wewe. Fikiria. Urukundo ruracyari muri jewe. Upendo bado upo. Ni hili jambo jema. Ni hili neno la Mungu. Nawe kuri uno munsi. Nimepewa kwa siku ya leo. N'umunzare siko. Na neno la Mungu ni mzani. Nawe likakujako likakugera. Na wewe unaenda likakuangalia. Hili jambo ry'Imana rero hili neno la Mungu yimbwiye ngo imbabazi n'urukundo n'amahoro ngo bigure linasema uhuruma, upendo na amani viwe vingi. None ukunda wo mubesha. Mwenye unampenda utamuongopea. Ukunda umubwiza ukuri. Unayempenda unamwambia ukweli. N'amahoro n'urukundo bikagura muri wewe. Kwa sababu huruma isengero rya mbere uko ryaze ragenda ryo rifise urukundo n'amahoro. Kanisa la kwanza lilikuwa na upendo. Kachakura muri abo bantu. Imana ikashibanga abo bagira iki barakizwa. So iri jambo ry'Imana. Ni hili neno la Mungu. Iri jambo ry'Imana duhagaze kuri no mugoroba. Ni hili neno la Mungu. Rero ijambo ry'Imana n'umunzani. Neno la Mungu ni munzani. Nijagupima ugasanga ibiro ntibikwiye. Likikupima linakuta vile hauna. Umukozi w'Imana ari nyuma. Uze gushiza amaraso ya Yesu. Njye utakuja utubu. Umukozi w'Imana ari nyuma. Tena wugurura. Kandi wugura murazi ntatevya. Wakufungua amajambo y'Imana mwese. Imana nibahezagira. Wenye kusikia maneno wote Mungu awabariki. Mwami wacu Yesu. Turagushimiye cyane. Turagukengurukiye. Uri Imana ishobora byose kandi Imana imeze neza. Turagushimiye gose Mwami Yesu. Turumvise ijambo ryawe ko rivuze ngo niwadende bukwa ku musi w'ibyago. Inkomezi zawe ziba zarihe. None rero Mwana turagushimiye kuri iri jambo ryawe. Ibidende bura abantu muri no misi biragwiriye. Ibidende bura abantu muri no misi ni byinshi. Turagusabye ngo turinde ibidende bura abantu muri no misi yiherezo. Utwambike inkomezi zivuye mu ijuru. Kuko ibiriko biramara inkomezi abana b'Imana ni byinshi. Mana turasabye ububasha. Urukavuye mu juru wawe. Mana imbabazi n'urukundo bigwire muri twebwe. Uzobukoze dusabye rushima dukenguruka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyagizwe amabanga bimenyekane agiraze. Ibyagizwe amabanga bimenyekane agiraze.
ibyagizwe amabanga bimenyekane, agiraze 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 ibyagizwe amabanga bimenyekane. Nafasi ya Deira Fisumunezo ntangere. ina furaha tele. Mazina nitwa Mvuyekure Nikodemu. Kwa majina naitwa Mvuyekure Nikodemu. Abamva mu Rumonge. Abanyarumonge bari ngaho muri tusura tumenya. Abanyarumonge. Mugara. Yesa baheza kina babonye. Va muri Mugara, Mimi natoka Mugara. Aba Rumonge. Kuri centre Teba. Yesa baheza kina. Centre yangu ni Teba. Ndubatse mfise umugore umwe n'abana batatu. Mimi nimefunga ndoa, mke wangu mmoja, watoto watatu. Murakoze cyane. Asante sana. Singiro bisikura munezero mfise. Sijui jinsi naweza kutafsiri kwa upendo ninao. Furaha. Kwa furaha ninayo. Murabona umuvyeyi yavyaye abana b'abahungu gusa. Mnaona mzazi akizaa watoto wa kiume tu. Haragera igihe umenga afise akababaro kw'Imana yomuha agakobwa. Siko none? Kuna wakati anaweza kuwa na tamaa ya kuwa na mtoto wa kike. Ndiyo au huzuni. Kandi yavyaye abakobwa Na anapozaa wasichana haragira igihe yifuza ko yoronka umuhungu. Siko none? kuna wakati tena nakuwa na huzuni ya kuwa na mvulana tena. Iyo dusengera isharija impamvu mvuze uko cyangwa mvuze amajambo, Tunapoombea sarja sababu inanisukuma kusema maneno haya. turi shengero rinini cyane. Sisi ni kanisa kubwa. Nta jare feminine na bwabone. Nilikuwa sijaona wasichana, Ariko no munsi lakini kwa siku ya leo nabonye abigeme cyangwa abamama. nimeona wasichana au wamama. Yesu ntabwo icyubahiro. Shengero rirakwiye. Kanisa limeenea. Jare zo zirahari. Rero uno munsi mfite ijambo rivuga kwemera. Kwa leo nina neno linasema kutii. Mwene data avuye hano aravuze amajambo akomeye cyane. Ndugu yangu ametoka hapa amesema maneno makali sana. Yavuze ati kugende bukigwa inkomezi zawe ziba zabaye nke. Amesema kama wakati utakuwa na udhaifu kwa siku ya matatizo, nguvu zako zitakuwa ni chache. Nanjye jambo ry'Imana tugiye gusoma, Nami neno la Mungu tunaenda kusoma lirabajare feminine et jare masculine. Linaangalia wote wa kiume na wa kike. Yesu abahezagire. Mungu awabariki. Tunatebeje reka turabe mu itanguriro. Kama tujakawia tuangalie Mwanzo. Itanguriro 3 ku murongo w'icenda turageza kuri 14. Tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9 hadi kufika 14. Urupapuro ntirugoye hariya mu isezerano rya kera ni urw'indwi. Twahabonye twese ndagiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza aturi hehe. Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mwitongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. 11 aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri cya giti nakubujije kuryako? Uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye. Murabona abantu mwacha karongo. Umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye kurya
kurya ku bya cya giti excuse niwe yampaye ku bya cya giti ndarya. 13 uhoraho Imana abaza umugore ati cyo wakoze icyo ni igiki? Uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabirya. Urukiza hamwe nyene angije muri kuru mfise niri ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye kuvya cha giti ndarya. Yesu nashimwe. Neno la msingi ambalo ninalo ni hili, linasema hivi: mwanamke ulinipa, ndiye amenipa nikala matunda kutoka kwa ule mti. Aho nyene zingura yo page ya inyuma kuri 4. Hapo tutaendelea sura ya 4. Ayo murongo ni w'icenda nyene, ni w'icenda mstari wa 9 kugeza kuri 13 fika mstari wa 13. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Mwahabonye mwese ni 8. Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumunawe ari hehe? Aramwishura ati ati ndabizi, nari umwungere wa murumunanje. Tugarukize gaho nyene. Yesu nahabwicubaye. Bwana Yesu asifiwe. Aya majambo tugiye kuyumviriza yose yafise isano, siko? Maneno haya yote tukiyasikiliza huwa yanafanana. Hata mitanguliro twabonye yuko Imana yaremye Adamu. Katika mwanzo tumeona Mungu aliumba Adamu. Kandi Imana imaze kubona yuko Adamu atakwiye kwibana wenyene, na Mungu akishaona kama Adamu hawezi ishi peke yake, iramusinziriza akampa usingizi. Mu rubavu amukuramo Eva. Katika ubavu wake akamtoa Eva. Kandi mu vyaremwe muri iryo tongo rya Eden, na vilivyoumbwa katika tongo la Eden, yari bifite kubasha vyose. Yote alikuwa anavimiliki na vitawala. Hanyuma y'ivyo, baada ya hivyo, yari afise n'ububasha, yari afise n'ubwenge, na alikuwa na nguvu au na busara gusumba umugore, kumzidi mke wake, kuko niwe yaremwe, kwa sababu yeye ndo aliumbwa. Iyo tuvuze umuntu ntaba ari umugore. Kama tunasema mtu sio mwanamke. Umugore, umuntu ni umugabo. Mtu ni mwanaume, kuko niwe yaremwe, kwa sababu ndo aliumbwa. Eva yaje kumufasha, alikuja kama msaidizi aho Adamu yaza yaremwe, siko none? Hapo Adamu alikuwa ameshaumbwa. Ariko ijambo rero litangaje, lakini neno la kushangaza, ijambo litangaje, neno la kushangaza, umugore ahindwa n'inzoka, mwanamke akadanganywa na nyoka, arajya kuri cya cyamwa bari barabujijwe, akala katika lile tunda ambalo walikuwa wamekatazwa. Hanyuma amaze kurya, na akisha kula, arabikira n'umugabo wiwe, akamhifadhia mwanaume wake. Kumbole ali gutembera mu itongo, sijui alikuwa ameenda kuzuru huko. Amaze gushika, alipokuwa amefika, cya cyamwa lile tunda agiha kumugabo wiwe, akampa mume wake. Mwibuke yuko cyo cyamwa, kumbuka hilo tunda yari yarakibujijwe n'Imana. Mungu alikuwa amewakataza. Ijambo rikomeye rero, neno likali. Aha baririmbye, walioimba barigahagarara umwanya wahawe, wameimba ya kabiri, wihangane, simama katika muda wako uliopewa. Imana iraza kurondera Adamu mu kibanza yari yaramushizemo. Mungu akaja kumtafuta Adamu katika nafasi aliyokuwa amemtia. Adamu uri hehe? Adamu uko wapi? Adamu uri hehe? Adamu uko wapi? Ati numvise ijwi ryawe rinyegeza. Akasema nimesikia sauti yako nikajificha. Kandi sivyo gusa, na sio hivyo tu, kuko ndi gusa, kwa sababu niko uchi. Imana irabaza Adamu. Mungu akamuuliza Adamu, mbega wariye kuri cya cyamwa nakubuje kujyako? Je, umekula kwa ule mti niliyokukataza? Adamu hari kibazo. Amen. Hari kibazo na abantu benshi ntibazi kwemera.
gira mugenzi wawe ati ese cyo mukemera uno munsi, uno munsi ni wemera kuri umunyabyaha urakira. Watu wengi hawapendi kutii. Biramugora kwemera. Biramugora kwemera. Watu wengi umugore wampaye ngo tubane, ngo niwe yampaye ngo nje kuri cha chamu. Akasema mwanamke ulinipa tuishi naye, ndo alinipa nikala kwa lile tunda. Mbega, je, umwana yorusha ubwenge umuvyeyi? Mtoto anaweza kumzidi akili Adamu kariwe yaremwe baba yake? Adamu kariwe yaremwe. Adamu ndo aliumbwa. Umugore yorusha ubwenge umugabo? Ule udhaifu mwanamke anaweza ule udhaifu kama unyantengenge umukozi w'Imana yavuze udhaifu ambao aliyetangulia akasema ndio unarudi tena kwa hili neno. Adamu yari mu ntege nke. Adamu alikuwa katika udhaifu, ariko biramugora na vikawa vigumu kwake. Yakavuga ati agakumbagara, angesema ni ukuri nariye, ni kweli nimekula mbabarira, naomba unisamehe. Yari kubabarirwa, angesamehewa. Arakumantaza umutima, akawa na moyo mgumu kwa sababu alikuwa mdhaifu, kubera yarafise intege nke, kwa sababu alikuwa mdhaifu, kubera yarafise intege nke, akashindwa kutubu, biramunanira gufukama. Yesu nabishobora. Bwana Yesu asifiwe. Kaini na Abeli, icyaha cy'akaronda Abeli na Kaini kiravuye kuri Adamu na Eva, kirandakiye ku bana. Kaini na Abeli na Kaini bakomoka kuri Adamu na Eva, ni watoto kutoka katika Adamu na Eva. Kaini yari umurimyi, Kaini alikuwa ni mlima. Ndio. Abeli yari umuragizi, yari umwungere. Abeli alikuwa ni mfugaji cyangwa umworozi, alikuwa ni mfugaji. Abeli yakorera Imana mukuri. Abeli alikuwa anamtumikia Mungu katika kweli. Hageze gushikanira Imana, ilipokuwa inafika kumtolea Mungu, yashikanira Imana ari mukuri, yiyejeje Imana ikakira ibimazi vyiwe. Alikuwa anamtolea Mungu sadaka vizuri na ametii, sadaka lake likamfikia Mungu. Ariko lakini Kaini kubera yarafite inzigo yakazikira, kwa sababu alikuwa na chuki ndani ya moyo wake, kubera yarafite ishari, alikuwa na chuki ndani ya moyo wake, Mungu anashika bidakwiye, alikuwa anamtolea Mungu vitu ambavyo havifiki. Shikara gyo nijashika mwijoro, sadaka lake alikumfikia Mungu. Kubera Imana ari nyene imbabazi, kwa sababu Mungu alikuwa ni mwenye huruma, iramwibutsa cyane aramwibutsa, ikamkumbusha ati mbega Kaini wokora neza nawe ntiwokwemererwa. Ikamkumbusha, je, Kaini harageze igihe ukifanya vizuri hawezi kukubaliwa? Harageze igihe ikafika muda Kaini ahenda Abeli ngo tuje gutembera mu gahinga. Kaini akamdanganya Abeli, njoo twende unishindikize kutembea. Kaini alengera kuri Abeli. Kaini akamshika Abeli, aramwica, akamuua. Agiraze ibyagizwe amabanga bimenyekane, agiraze ibyagizwe amabanga bimenyekane, agiraze ibyagizwe amabanga bimenyekane, agiraze ibyagizwe amabanga bimenyekane. Aho leo Yosuwa leo inyimbo niko naimba, Bwana Yesu anakaribia kuja, yale leo atendea kisirisiri yatakuwa wasi. Ibi Kaini yalikoze yibaza kwa bikorera mwibanga. Haya Kaini aliyafanya akiwa anajua ni siri, ariko Imana yarabibonye, lakini Mungu alikuwa anaviona. Iramubaza ati Kaini, ikamuuliza Kaini, mbega Abeli ali hehe? Je, Abeli yuko wapi? Cyaha cy'akaronda cyavuye kuri Adamu. Ile dhambi ya kufuatilia kutoka Adamu kiramwandukira nawe nyene, na yeye kikamshika. Hakwicisha bugufi, katika nafasi ya kutubu arakomantaza umutima, akawa na moyo mgumu, ingofe akawa na moyo mgumu. Ngonari umwungere wiwe akaleta maneno ambayo hayasikiliziki, akasema, je, nilikuwa mchungaji wake. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Si hivyo gusa, si hayo tu, Anania na Safira bazi byabaye tuhasoma. Anania na Safira tunajua
vilivyokuwa kwao, birandukira muri Anania na Safira, vikawafuatilia hata Anania na Safira. Anania anadandaza kuvya matungo yiwe. Anania akauza katika vitu ambavyo alikuwa navyo, agenda kushikanira Imana bidakwiye, akaenda kumtolea Mungu vitu ambavyo havienei. Yibaza yuko alikuwa anahenda umwana w'umuntu, akafikiria anawadanganya wachungaji. Nakunda wale wakozi b'Imana na wapenda watumishi wa Mungu. Baramubaza ati byukuri ni ibinyene, wakamuuliza je ni hivi ni ibinyene, akasema ni ibinyene hivi ni hivi. Umwanya gatonya aba bukumbi abarapfuye, muda punde akaanguka na akafa. Bakana kumuhamba, wanaenda kumzika. Umugore nawe nyine araza, mwanamke akaja akora kwa kundi nyene umugabo yakoze, akafanya kama vile mume wake amefanya. Abakozi b'Imana baramubaza ni byukuri ni ibinyene, watumishi wa Mungu wakamuuliza je ni kweli ni hivi? Ati ni ibinyene, akasema ni hivi. Nawe nyine baramubwira bati, na yeye wakamwambia ibirenge byagiye guhamba umugabo wawe biraha ni bikure, miguu imetoka kumzika mume wako viko hapa. Nawe na kwa bukumbi baje guhamba, na yeye akaanguka na akafa. Abaziziki gukomanaza umutima, abasize gukomanaza umutima, wakashu dhambi ya kushupaza singo ndio ikatuma wanakufa. Leo uno munsi ndakwipfuriza ijambo kwemera. Kwa siku ya leo wewe utankia neno la kutii. Wewe kubali tu, wewe uemere gusa, wewe uemere gusa kuri mutsindwa, wewe ukubali. Kwisi nta mugororotsi n'umwe ariho. Kwa dunia ya leo hakuna mtu mtakatifu yupo kiretse uwejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, isipokuwa mtu aliyetakaswa na damu ya Yesu Kristo. N'abungere baracumura, hata watumishi wanatenda dhambi, n'abasantire baracumura, hata wachungaji wanatenda dhambi, walimu vile vile pia, na walimu kwenyene, hata kanisa la Mungu nabo mwishengero turacumura, tunatenda dhambi, ariko kidutunga, lakini kinachotusaidia ni kwemera, ni kutii. Jambo jimani kutipa kwemera gusa. Neno la Mungu linasema utii tu. Salomo muramuzi, Salomo tunamjua, yari umwami, alikuwa ni mfalme, yama akora ibyaha birenze kandi biteye ubwoba, na alikuwa anatenda dhambi nyingi sana, kandi yama atwara n'abagore b'abandi, na alikuwa anachukua wake za watu. Yaro mbere yatwara nabo mu ngabo ziwe, alikuwa anachukua hata wake za watu walikuwa wanamchunga. Ariko lakini icyamutunze kilichomsaidia yama cha bugufi, alikuwa anatii. ese cyo umuntu munsi na cha bugufi, na kuomba kwa siku ya leo utii. Jewe mfite naye ndende mwanya kutureka, mimi nina ushuhuda mrefu, sema muda ni mdogo. Jewe mimi nabatijwe muri 2000, nilibatizwa mwaka 2000. Mu myaka 3 ndabivamo, baada ya miaka 3 nikaviacha, nibera Muislamu, nikawa Muislamu. Muri 2005 nja muri Afrika y'Epfo, mwaka 2005 nikaenda South Africa, nabaye miaka 11, nikaishi miaka 11. kandi iyo myaka yose nayibayemo ndi Muislamu, tena hiyo miaka yote mimi nilikuwa ni Muislamu. Nta cyana kiwe ntakora kese kwisha gusa, nilikuwa nafanya dhambi zote isipokuwa kuua. Nari umusambanyi, nilikuwa mzinifu, nari inzoga, nilikuwa mlevi. Dubai nazo gazi hali na South Africa. Hapa Dubai hakuna pombe kama South Africa. Uyu mukozi w'Imana kasigura yarahabaye n'abanyanabizi. Huyu anaye translate anavijua kwa sababu aliishi pale. Twayaze gatoye mu TV twamenyanye. Tumeongea katika kama dakika 2 tumejuana. Hari inzoga yitwa na makwa. Kuna pombe inaitwa na makwa. Uyugurura kujya kwibomba, unaifungua kama vile bomba. Iyo nzoga ni nzoga y'urwego rwanyuma n'amadeshe y'umuvinyu, zijya bivinyu. Hiyo pombe ni pombe ya labda ya mwisho wa machicha. Ya mwisho. Iyo nzoga irakaze gose. Hiyo pombe ni kali. Wanyoye ibiyeri n'ibindi uko kutaborewe kugira ngo uboregwe, iyo nzoga niyo uca wiyahuza. Kama umekunywa pombe zingine unasikia hakijaenda,
unachukua hiyo ndio ya mwisho, yani inakulewesha kabisa. Iyo nzoga y'inyoye ni Mr. Tujyamye utaziyuri. Pombe hiyo ukikunywa ni siku tatu au unajua haupo. Yesu nashimwe cyane. Asifiwe. Iyo nzoga y'inyoye nubwo imvura yogwa ntuyumva. Pombe hiyo ukikunywa hata mvua ikinyesha huko nje hausikii. Genda cha kumayange. Niko naongea haraka tu sababu ya muda. Jewe narageze ku rwego rwo kunywa inzoga. Mimi nilifikia kiwango cha kunywa pombe. Tugiye muri midnight ahantu nyine tugiye kupata sorti. Tukienda midnight tukitoka dusohotse duhura n'abantu basoma b'abagengista. Tulipokuwa tunatoka tukawakuta wagengista. Sinabatinya kuko nabananyoye ya nzoga. Nilikuwa siwaogopi kwa sababu nilikuwa nimeshakunywa ile pombe. Kandi nabana na Mozambia ndio nyingi cheguzini wabe n'umunyarwanda. Abanyarwanda muri Kamumbabari. Nilikuwa naishi na Mzambia pamoja na Mnyarwanda ndio walinifunza kunywa pombe hizo. Ivyo bihugu bibiri muri Afrika nafasi ya mbere kunywa nzoga. Nchi hizo mbili Zambia na Rwanda kwa Afrika zinaweza kuchukua nafasi ya kwanza wa kunywa pombe. Izo nzoga maze kuzinywa abagengesta bagenda n'imbwa. Pombe hizo nilipomaliza kuzinywa au wagengista walikuwa na mbwa. Ndabinjiramo kandi bafite ingoho, nikawaingia katikati na walikuwa na bunduki. Ndabaramutsa, nikawaamkia. Umugenzi ali turi kumwe yirutse yatinye. Rafiki yangu tuko wote, yeye alikimbia. Nabo nyine baratinya tu umuntu afite nguvu nyabaki. Na wao wakaogopa huyu mtu, je, yuko na nguvu gani? Imbwa ngenda kuikora mu kanwa nibaza muri mpende. Yesu nashimwe. Mbwa wao niliugusa kwenye mdomo, pia ni mbuzi. Kandi yo mbwa ngaha. Na huo mbwa alikuwa ni mkubwa, anafikia hapa. Na namba yutura igarukira ngaho mu mavi. Nilikuwa nimevaa kaptura yama hip hop nyene, unaiona mifuko. Kaptura hizi za mifuko za mifuko na za vijana. Iyo mbwa yarandiye inzara n'amenyo, insiga yarutura wamenga ni boka. Huo mbwa alinila makucha na meno. Ile kabutura ikabaki kama vile boka. Ariko Yesu akunda abanyabyaha. Lakini Yesu anapenda wanyama. Ntabwo hata nta menyo yashize ku mubiri wanje. Hakuna kucha au jino lilinifikia kwenye mwili. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Kandi tunabibonye mu gatondo. Na hivyo nilivyoona asubuhi. Ariko aragira igihe, lakini ikafika muda ndava mu gihugu, nikatoka ndataha, nikaenda nyumbani. Nduba kugwanje nikajenga mbanda nyahuangaza umutima, nikaendelea na shupaza shingo yabi ndabigiza mabanga vile nikabifanya siri. Imana yangu bitingoni, Mungu akanipiga fimbo. Mwana wa mbere arapfa, mtoto wa kwanza kafa, inda ya kabiri avayo, mimba ya pili ikatoka, ya nne katoka, ya nne ya kane avamo, ya tano alikuwa ni mtoto, ya gatanu yari umwana avuka yapfuye, akazaliwa amekufa. Kugeza aho navugia ati Yesu ndamenye. Kufika muda niliposema Yesu natii, vyote vikahagarara, vyote vikasimama. Wakati hatavuka umwana wa sita kazaliwa ni mtoto arabaho na akaishi, wa kabiri arabaho umukobwa, wa saba akaishi msichana, n'uwundi agira gatatu ariho n'umuhungu, na mwingine kwa sasa naweza kusema ni watatu na yupo. Wa mbere n'umuhungu, wa gatatu n'umukobwa, wa mbere n'umuhungu, wa kabiri n'umukobwa, wa gatatu n'umuhungu. Wa kwanza ni mvulana, wa pili ni msichana, wa tatu ni mvulana. Ndio maana nazirewe mbonye chalezo ziringa. Ndio maana nimefurahi nikiona watu wote wako hapa. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ivyo wagiza mabanga uno munsi uvuga ati Yesu ndemeye. Ambayo nimefanya siri na kuomba leo useme Yesu nimekubali. Nuvuga ati jewe Yesu nashimwe cyane. Sinzi impamvu natani deira naho ndahumva nifuza gushikideyira abagenzi tubana, sijui sababu imesababisha niwe hapa deira. Deira bavuga bati nyambara tugende, ambara tugende, va twende. Wakasema va twende. Deira hani Dubai na Dubai. Dubai change muri UAE. Au UAE yani muda ni pesa. Muda ni pesa. Umwanya na mahera. Muda ni pesa. Umuntu kila kwa adresse, mtu ili akupe ramani, umuhinjaburo. Umuhinjaburo kama rekoresha. Unampa commission. Injaburo nta mukoresha gaide ira. Iwachi iliyo. Charge. Kwa muri gakora. Wetu ipo.
uramuhera, unampa hela, adresse yonyene, kukupa ramani tu, nubwo usaba ati nyereka location police station iri hehe, uramuhemba. yaani kuonyesha ramani kidogo tu, police station iko wapi, mpaka umpe kitu. Ariko lakini ni kenshi nifujije gushaka Deira, ni siku nyingi nilikuwa natamani kufika hapa Deira, ariko bikagorana, lakini vikawa vigumu kuko ndagiye kirekire maze ndigara muri UA, kwa sababu sina muda mrefu nikiwa hapa UA. Ariko ngahi UA, lakini hapa UA sinzi mpamvu ndi ngaha, sijui sababu niko hapa. Harimo abasore, hapa kuna vijana, harimo n'abagabo, kuna hata wanaume, nabonye harimo n'abamama, nimeona kuna hata wamama, harimo n'abigeme, kuna hata wasichana. Ariko ijwi mwalimbwira ati, lakini sauti inaniambia kubera ko wawe uri indege, kwa sababu umepaa ndege utandukanye, sababu yatawanyika, tofautisha, wahevyi wanyu kwa ari kure, umeacha kweli kwa sababu ni mbali, kubera batakubona, kwa sababu hawakuoni. Imana yakubuze mu kibazo arurimo, Mungu amekukosa katika nafasi ulikuwepo, uri kuriga ingeso z'abanyamahanga, uko unajifunza mila na desturi ya wasio kwenu, wageni labda. Yesu nashimwe. Amen. Mu Burundi ntazo gawa mwari no mususiga uzinwa. Katika nchi yako ulikuwa kunywa pombe, lakini hapo unazikunywa. Wasize umugore uvuye mu Burundi wari umusenzi ntiwasambana, ariko uno munsi watanguye gusambana. Umetoka katika nchi yako unamwacha mke wako. Singinya kubivuga ngaha leo ndoko nasambana kandi basa abagore bo mu gihugu. Ulikuwa uzini, unafika hapa unazini. Hariho n'imisore iriko irasambana kandi barahanyera imisheri. Kuna hata vijana wako na zini na wako hapa. Nikimenyamenya hari iwacu isharija twe twibereye muri eterieri ni nyuma. Sisi kule Saja tuko nyuma. Yesu nashimwe. Mungu asifiwe. Kuona umukobwa ni gihamana. Kumuona mwanamke ni kama vile bahati. Upfuisha batubwira bati ikintu cyose urisharija atukene kuona umukobwa ngo tugideira. Wanasema kama unataka kuona mwanamke twende Deira. Kandi tuweka kumugaragaro tugideira. Na wanavisema hadharani, mimi naenda Deira. Nanje navyiboneye. Na mimi nimeviona. Nabonye abanyafrika, nimeona wa Afrika, nabonye wa Nepal, nimeona wa Nepal, nabonye abashinwa, nimeona wa China. Isi yose naibona. Dunia yote nimeiona. Kandi michi itandukanye na watu tofauti. Ahidera muri mu muriro. Hapa Deira mko katika moto. Twebwe sisi nubwo twambaye umubiri hata tumevaa natworohera koko. Sorry. Yesu nashimwe. Amen. Nta mwanya dufise. Sisi hatuna muda. No mirumu. Tunatoka kazini tuko chumbani kwetu. Ikintu cyumuza gusa ni girigiri yo kwisaiti. Kitu kinatuletea dhambi ni girigiri tu ya kazi. Na majambo tuterana formel. Maneno tunayorushana tukiwa na kazi. Ntacha hatumusabani. Ishaje twebwe. Hakuna dhambi ya uzinifu kule Saja sisi tunafanya. Ariko ngahi Deira. Lakini hapa Deira hari abambaye bikondo out. Kuna watu wamevaa bikondo out. Hari abambaye utumini. Kuna watu wamevaa mini. Kurunga na umuntu uzovyihanganira. Kwa sababu wewe ni mwana wa mtu. Je, utavumilia? Utavumilia, utakuwa na uvumilivu. Leo hicho chacho mwibanga wakoze. Sasa hiyo dhambi ya katika siri umefanya. Uyu munsi Yesu alika Deira. Leo Mungu yuko hapa Deira. Ndagusavye ntuta ukavuze ati ndemeye. Na kuomba usiende nyumbani bila kusema leo natii. Yesu nashimwe. Mungu asifiwe. Reka turabe hali turangiza umwanya watujanye. Tuangalie na tumalize sababu muda unaenda. Turabe isezerano rishya. Ana mu gitabo cya Luka. Tuangalie Luka 20:23. Luka sura ya 23. Luka 23 umurongo. Luka sura ya 23 mstari mstari wa 39. Turagiza kuri 23. Twahabonye kwese.
urupapuro ijana na rimwe mu isezerano risha bafite Bibiliya nkuru. Ndagi gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Ukwihana kumwe mu bambuzi. Umwe mu nkozi z'ibibi babambwe aramutuka ati, si wewe Kristo, ni wikize natwe udukize. Ariko wa kabiri aramwishura amuhana ati, no kubaha Imana ntuyubaha, kandi uciriwe urubanza rumwe n'ugwiwe. Twebwe ho turishuye kuko tugiriwe ibihwanye n'ivyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. 22. Kandi aravuga urahava unyibuke Yesu aho uzozira mu bwami bwawe. 23. Aramwishura ati, ndakubwire ukuri, uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Yesu nashimwe. Uyu muntu yarababariwe canke ntiyababariwe? Uyu muntu yarihaye niyihanye? Uyu muntu alitubu au hajatubu? Uyu muntu yaremeye canke ntiyemeye? Uyu muntu alikiri au hajakiri? Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. No mwishingiro no kubimeze. Hata kanisani ndio hivi. Abakozi b'Imana barasemerera. Watumishi wa Mungu wanasema ichuya kikabira, hata jasho ikatoka, bagasarara na sauti zikaenda, bakipakiza ku mafaranga yabo, wanachukua hata mabisi katika hela zao, bakagenda ingendo z'amaguru, wanashika safari za miguu kugira bakize umutima wawe, ili wachukue roho yako, ariko kabandanye ko mandaza umutima, lakini naendelea na kushupaza shingo kakarona kavuye kuri Adamu, ile dhambi ya ufuasi ya kutoka kwa Adamu. Esichoma ukemera. Naomba siku ya leo utii. Kumvise uyu mwambuzi wa kabiri arasaba imbabazi. Tunasikia huyu jambazi, huyu mwizi wa pili akakiri. Nuko Deira ndabona musa neza, ariko mumenye yuko muri mu muriro. Mimi naona mnafanana vizuri, lakini jueni mko katika moto. Ibibasamaza ni vyinshi, kuna vitu vingi vya kuwapotosha. Ni muhinduri Yesu nashimwe. Nilikuwa navuga muhira uhora wambara neza, nyumbani ulikuwa unavaa vizuri, wari umwigeme myiza, ulikuwa ni msichana mzuri, warambara neza, ulikuwa unavaa vizuri, ukikwiza na unakuwa vizuri kabisa, kubera uri muri UAE. Lakini unafika UAE utambuye kwambara kutariko, unaanza kuvaa visivyokuwa. Mbega uko wambara nabi kugira ngo bigende gute? Kwa sababu gani? Kugira ngo bigende gute? Ili viweje? Abarabu bagushime, Warabu wakutamani au wakubali, upende kamwe kirazira cyangizire ntibishoboka, haviwezekani. Bonyene nubwo abanyamahanga barikwiza mbere bagerageza no kunyegeza ishusho yabo kugira ngo ntibagwishe abagabo b'abandi. Wao wanajaribu kuvaa na wanaficha masura yao ili wasiangushe wanaume zao. Ariko wewe kwambara ijipo igarukira sinzi, lakini wewe unavaa mini jipe madogo hivi, ukurambara ipantaro kubana Nikola tight, unavaa suruali ya tight, ili weje kugira ngo bigende gute? Yesu nabichubaye numva no bivuga n'umugabo nuko nyene nasikia naweza kuvisema hata wanaume ni mwiza wambara kwikwiza. Ulikuwa ni mwanaume mzuri, unavaa vizuri, uno munsi pantaro uyambarira ngaha hepfo, leo suruali unaivalia chini kidogo, iboka indani kaboneka, boka ya ndani inaonekana. Kugira ngo bigende gute? Ili viweje? Kugira ngo shimwe nani? Ili utamaniwe na nani? Yesu nashimwe. Nahawe darangije ni muda wako, mimi namaliza. Nk'umugera nibaza yakoze, Roho Mtakatifu najua amefanya kazi. Ari ibyaha kure mabanga, kuna dhambi ulitendea katika siri, ariko Imana ikirakubaza, lakini Mungu anakuuliza icyo wakoze ni giki? Ulichotenda hicho ni nini? Ntumere nka Adamu. Na kuomba usiwe kama Adamu. Ntumere nka Kaini. Usiwe kama Kaini, ariko ube nka wa mwambuzi wa kabiri, lakini uwe kama ule jambazi wa pili.
Mwese mwumvise amajambo ya Yesu abayeza kiti. Nyote mkasikia neno la Mungu. Nami Yesu kumvuga ivyo wampaye. Urakoze ko wemeye kushikiriza ivyo wampaye. Ahiteye naho narinzi. Ariko numvise ariko no bivuga. Hari abantu bafite ibyaha byo mabanga kandi bijajaye. None mwami Yesu. Utukura babaza ati wakoze nibiki? Mwe muyera bakoreshe. Bakoreshe nibakomana imitima nka Kaini. Bavugiramo kugira ngo nibakomana imitima nka Adamu. Adamu yagaca bugufi bari kumubabarira. Kaini yakatura bari kumubabarira. Ijambo ryawe rivuga sifa kwemera gusa. Amina. Nubagendere, ubakoreshe, ubemeze, ubakoreshe imitima yabo. Mu izina rya Yesu tubisabye. Amen. Urukundo rwawe ingena runiniya cyane, urukundo rwawe ni rurerure rugera kure, urukundo rwawe ni runiniya, urukundo rwawe ruragutse, urukundo rwawe ni rwinshi. Haleluya. Nicyo gituma wataho uheba umuntu, nicyo gituma uguma ukurikirana umutima w'umuntu kugira ngo ntugucike. Turagushimiye ingene ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwo kwihana buriko buravugwa hano muri kino gisagara. Turanezerewe Mana ko ijambo ryawe ririko riravugwa hano, ijambo rivuga kwihana, ijambo rihamagarira abantu kureka icyaha. Rogosha polisa Mana, numva nezerewe o Mesiya Yesu. Mana, turanezerewe Mana, turanezerewe o Baba wetu tumeze neza. Turanezerewe n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Turanezerewe mpemu yera kuri kuravuga. Yesu, turakumva kuri hano tamboshe. Turakumva Yesu. Oh, haleluya. Turakumva. Turakumva Yesu, turakumva. Turagushimiye igikorwa ukoze, turagushimiye igikorwa uri kurakora mu mitima yacu. Kizongoza kuja mw'ijuru ingo dusenge, ingo rero, ingo dusenge, Imana kubohore, ibahe ingufu aba bantu, Imana ibahe inkomezi. Imana baje ikintu cyashaka kuja mw'ijuru muko cama kimbera umugozi, cama kingirira nabi. Tugusenge Mwami Yesu, urakoze. Hera aba bantu bashaka kuja mw'ijuru, raba abantu ukuntu bagukunda, raba abantu ukuntu bakwitwararitse. Amena. Raba abantu ukuntu bashaka kuzobona Imana, ariko baba bariko baragwanya intambara ngo bezwe, ngo bagororoke, ngo batunganwe. Umwasi Satani akabatera, abahengera basinziriye, akaza akabagwanya. Turabasengeye Imana bashiye ku rundi ruzitiro, basubiza imyanya yabo yo gusenga, basubiza ibintu byabagoye. Turabasengeye Imana bashaka kuzobona ubwami kandi barizeye ntibaze basubire Mwami. Turabasengeye Imana bashire mu bundi bushobozi, bigisha yandi mayeri kuntu bogwana bakanesha iki caha. Aba bantu bashaka kuzoja mw'ijuru, ntidushaka kuzosigara mw'isi, bashaka kuzobona ubwiza bwawe. Turabasengeye Imana, yewe mpemu yera, yewe butatu bwera, yewe butatu butagatifu, niweza aba bantu bawe, ubaha imbaraga Mwami. Turasenze turizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Mwizere Imana izobatabara. Yesu abaheze.
subirere ku mwanya wawe. Wahora wisonzesha, subirayo. Ibyo gusoma ijambo ry'Imana, subirayo. Nimba wahora ufasha abantu, subirayo. Nimba wahora ukora ibyiza binini, subirayo. Nibyo bizana kunesha. Yesu aguheza. harimo zitangaje mu maraso ya Yesu, harimo zitangaje mu maraso y'umukiza. Tuna nguvu yaja huku katika ya Mwokozi. Kuna nguvu yaja huku katika Yesu nashimwe. Amen. Rero turashimiye Imana ku majambo meza mazima twumvise kuri uno munsi. Rero tugiye gushishikara gukorera Imana, turabona yuko inyanya iriko iragenda. Tugiye gutanga imperezwa ko dukorera Imana. Rero ba bene data b'abashitsi barateguye indirimbo, turabaye kaze baze baririmbe badukorera Imana. Hano asengere bino bikorwa. Mwami Yesu turagushimiye, turagukengurukiye. Wabanye natwe watubwiye neza. Turagushimiye Mana ingona wabanye n'ishengero watugicingiye. Tugushimiye ku majambo yawe twumvise. Mw'izina rya Yesu none ishengero n'iryaduze ibokoboko. Mana bahejeje kumva amajambo yawe kandi ukabakiza ibyawe, ukabakiza n'ingwara, ukabakiza n'imitwaro bahejeje kugushikanira. Turasengeye izi mperezwa. Turasengeye umuntu wese aho yakuye. Turasengeye Mana umufuko wakuwemo kajya kazi umuntu wese akora. Mwami turagasengeye kandi turagasabiyemo umugisha. Abatafise akazi turabasengeye kugira ngo ku munsi nk'uyu baze baronke icyo bagushikanira. Urakoze Mana. Turasengeye igikorwa imperezwa izokora. Turasengeye aho izobika, uzuharinde imyenzi bisuma bambuzi mw'izina rya Yesu Kristo, ndetse n'igikorwa kizokorwa n'imperezwa uzucungura umuvumba. Urakoze kugiye kubikora mw'izina ry'Umwami wacu Yesu. Nuko rero turiko turatera turangiza. Ego abashitsi bacu mbega turabashimiye. Nukuri Yesu abahezagire, Yesu abaha umugisha. Kaze no hanyuma. Batugaburiye mu buryo bwose, batugabura amajambo y'Imana, batugabura n'indirimbo. None rero Yesu Kristo nabahezagire. Nabari abandi bashitsi bo mu gihugu kibanyi ca Kenya nabo nyene Yesu abahezagire. Kandi turabaye kaze no hanyuma. None rero mbega abashitsi bavuye ishaje turabatumanye intasho. Nuko tuzodutangira intasho hariya mw'ishengero no muri bene data. Yesu abahezagire. Hanyuma rero murabona yuko abakozi b'Imana bamwe tutabonye, Mwarimu Japhet afatiriwe n'ibyo ku kazi, n'abandi bakozi b'Imana, Diakoni Charles n'Diakoni Filime bose bafatiriwe n'akazi kandi aribo tudaherutse kubona, twagomba muze murabasengera. Yesu abahezagire. Muze murasengera abakozi b'Imana. Ni kuvuga mwarimu yatubwiye ati ku kazi baranyitogeye ko nzanaza gusenga kuwa Mungu. Nuko murabyumva bene data. None numva ko tukwiye kumusengera. Tukwiye kumusengera Imana kugira ngo n'abo bandi bakozi b'Imana bigende neza, ku kazi baborohereze. Burya Satani ntatunezerererwa. Urumva barashobora kuvuga ngo turaguhaye umunsi wo kuruhuka mugabo kuwa Mungu ntiharimo. Kandi urumva kuwa Mungu naho hageze ku muntu aza gukorera Imana, sibyo none? Nico gituma rero tuza turasengera abakozi b'Imana. Hanyuma rero urabona yuko imyanya iriko iratera ibandanya mu bijanye n'amatangazo y'ibikorwa dufise n'ibikorwa bikuru bibiri.
cya gikorwa cya sare murazi ko tuba tubikora none rero nihagera bazakongera kandi batubwire dusubire dushyiremo ukuboko twitange kugira ngo bishikare kugenda neza kandi abitanze ubuheruka Yesu nabahezagire. Hanyuma ikindi gikorwa ni kimwe cya bya bikoresho byo gucuraranga baratubwiye yuko kwa Mungu wahera byagize ikibazo bisaba yuko baza kubikoresha none rero nibaza yuko muri murabyitegurira kugira ngo ujya muntu yitanze kugira ngo bibandanye bikora ntazomara amande sibyo none. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. By'ukuri nta muntu yakoreye Imana yikoreye amaboko. Muriko murabyumvaga bene data. None rero ndaze ko muriko murabyitegurira. Yesu nyaguhezagira zocuza ugana abakozi b'Imana kugira ngo bitero bigenda neza. Yesu nabahezagira. Hanyuma rero kugira ngo tworangiza sinzi yuko Yesu nashimwe. Turaba abantu bavuye Jabarare shira hejuru. Ababuje kuba ngaha bavuye Jabarare bahorayo hariya bakaba baje kuba ngaha iteye shira hejuru. Haguruka kwanza, haguruka ndabona kandi ngaho oya. Yesu abahezagire rero naha muzosubira kutsinira. Ninde yampamagaye kare avuga yuko aje gusenga? Ampamagaye yashitse avuze yuko ashitse. Shira haguruka nawe. Yesu aguhezagire turakubonye. N'abajya abantu mwambwiye yuko muri batandatu ka. Abandi bari haguruka mwese. Yesu abahezagire naha. Kandi mwarakoze kurondera izi nimero zanje mukaza. Yesu abahezagire. Naha rero turasozereye. Ariko nsozere ngira ikiriya. Nta muntu yakoreye Imana. Mwese murabizi. Kigeze amara. Aka gasura nuko twakoreye Imana. Sinokubwira ukuntu nambari buturicitse. Niyindi nkuru. Ora nambari koti. Nico gituma tena ngo ziratsinze bira ngo zirabera. Yariyo yose ndayambara. Kuko uje kumbwira ngo simberewe. Aho byati ntuzi yo navuye. Tundakaze ubu niho ndakaze. Yesu nabaheza. None rero agomba ndababwire no twakoreye Imana mu buryo bukeya dufise. None abantu barabaye ingumye. Ntibagikorera Imana. Bashaka ibintu ngo babirunde ngo bibe byishi. Ubwo umwe mu bintu bya hano biragoye kurunda. Amadiri hamu kugira uyarunde aragoye naho ugerageza bizokugora. Dufise ibikorwa bibiri biri imbere yacu. Sare ubu igomba itunane kandi mu kwezi guheze mwabikoze neza cyane muri inyuma rwose murayatanga. Mugabo ku kwezi oya tugeze mu izindwi za nyuma biratugoye bakoze b'Imana biratugoye. Subirayo rero hajya mustaganya amahera ya sare. Yesu nabaheza. Kindi bijya byuma byarahiye kandi twe twabitwiye byahiriye kuri twe. Ni shetani yatwiriye naha baduciye 1,200 kugera itariki 5 tuzoba twayatanze ni kuwa Mungu w'indwiza. None 1,200 twogabangana aho tukagabura umwe wese tukagabangana yo tunanira. Rero nitugabangana mugabo ugenda uzana rya we ubona woshobora gutanga uyazane kandi ntimuzoyahejewe muzoyaha Jerome canke muyahe uwo mwari muzeno.
Yesu nabahezagiye. Yesu nabahezagiye. Naja ko narose nagatanze simvuga ibyo ntakora yabasare Imana yampaye je Imana yampaye kandi nabyutse kuyaca mu gitondo canda yaza sinasigaje narumwe yo naciye yose ndayatanze yose kandi Imana izompezagira ye noneho yaranampezagiye ubundi umukandida w'ijuru nzavuze ndagenda amen ntiyampezagiye Yesu nabahe aguruka dusenge. Aguruka dusenge. Imana ibahumugisha turashimiye abashitsi bose abanyarwanda bari ngaha abanyarwanda bari hano shira hejuru baje twabonye abo muri Kenya muzoze hanyuma Kiswahili mfise gikeya ariko ababegereye bababarire mubwira ko kantu mu Kiswahili batoze Yesu abahezagire cyane turashimiye buri muntu wese yagize icyo akora kaza Yesu amuhezagire. Yesu turasenze Imana turashimye ko watugiriye neza aka kantu waduhaye turagashimye none rero twemeye kuzogaruka kuwa Mungu urahezagirira aba bantu mwiyindwi ibikorwa bagiye gukora turabisengeye Imana umuntu uzumugwirize agiye gukorera wese uzomugwirize kandi uzoturinde ibyaha mwami uzoturinde gucumura uzoturinde kukuvako kandi ushishikara uhamagare benshi bakuzeko abagwayi bakize abafise ingorano batabare bakozi b'Imana bafise ibibazo batabare bene data bafise ibibazo batabare ishimwe tuzoribona urakoze mu izina rya Yesu amen. Mujana umugisha w'Imana.